uranyumva nabatumye rimwe kabiri kangahe nimwarangiza reka ndabe kingira abantu bice aka gahimbiri nkaka kana kwereke ubiza ukafuye Kagi tayari boss tayari uvuga hemu oya na mureba turaba ngaha oya god akazi kazi yes Chris 7 never give up sinigia nani kwa jewe nisikie muri tele tell amazi kavuga genda tell amazi Allô? Muri bande? My God. Chris nakubwiye sinkeneye twubahana. Narakubrose ku manimero yawe yose ariko gumundonde ushaka kiki wa mugabo. Sinkeneye. Sinshaka kandi nzuse ku telefona. Je nawe byaraheze. Nta mpamvu zo kundondera ntavyeshe kandi je sinisheri wa twubahana ushaka. Allô? Jojo ikintu cyarisanzwe kiragati je nawe cyamaze kuva muzi what is this nibiki negezwa kuronka Jojo negezwa kuronka article 15 kachi kwa majojo uko ya mama ndamwikunzira ameze neza tuganira neza. Allo mama amakuru yanyu si meza yo mama nukuri mwihangane none yagiye hehe ego umva mama reka nupanike mama umviriza hari amarezo sosiyo yaraje hari ibinyamakuru ni kuja mu mateleviziyo mukabitangaza no mu maradiyo ego mama nukuri nobigufasha na jewe nobigufasha nukuri yo more kabisa nanjye nzoza ryari nzoza kubaraba kuko nari ndabakumbuye ngira nsubire hanze muri Etats-Unis nifuza ko noza kubaraba kandi nashaka kuzoza mfise ijambo rimwe ndababwira ego mama mwihangane kuri agahungu ko muhira ego murakoze ego mama Chris 7 wow sinigera nanigwa icozi cyoco ikintu cyari hagati kina Jojo cyamaze kuva mu nzira kuko Jojo nsuba kandi amwikiro kuko Jojo ndamyegereza asubira garuka yes no yabura amahoro man I'm free Jojo vraiment no ndindira I'm come back ndagarutse.
umubonye ndabonye umugeni genda yari wenyene yapfuye vuga basi ntari muzima ntitwari urazi kati umutware muhira reka mutware reka Mama yangu ni bala ndenye n'ahantu bahita gute wibuka niwe wacuzana ndahazi honyine none aha turi ni hehe karasi turi ahantu nyine ubona je nitwa Shivari wowe witwa gute Shivari je banyita Gasore Babara Gasore Babara waheye umva none ubaye jewe icyo nzi mba mu muji mu kibabisi bona gutoye wapfuye uri kiziga utagihema utazi niyuri ubu rero ngo ndi kiziga jewe mwa wari wapfuye byahetse urumva rero ndi umuzimu rero ndagika pyumpyu oya imana yacagufise ku mugambi ntihari bwawe ngo wanoye nagutoye mu mwonga wapfuye uri kurareremba ku ruzi urabona ko wari wanavunitse reka amahenda agire babanzira indi mama ya amahenda guhindurira umuti none Shepard byagenze gute urakira nagutoye ku mazi wapfuye none ubona ko tuvuze umuti w'ikirundi urakira Yesu kumusaraba urakira none Shepard mba Shekari byagenze kugira ingene byagenze aho nagutoye umubonye ndabonye umugeni genda yari wenyene yapfuye vuga wari wapfuye mama we wari wapfuye ikiziga nyene hajya munota mu mazi wapfuye hamwe nyene isaha y'umuntu itaragera adapfa none ngize ukuri none byari byagenze gute wari wabaye kambwira mbwa ntubu uri umurobera unkwege ko nagutoye wapfuye uri umuzimu uri kiziga urumva ingene bimeze be aho wumva gute ciwe kabuga sana umugozi ngana yaro tuno munsi byako birarangiye nimbire ngo ni Babara urazi ukuntu watwangayishije wowe bakakuduhemba kubera wewe kabuga tugatwara ucu telefona boss azaheza akazi listen peace wa mishenzi kabuga nabatumye rimwe kabiri kangahe nimwarangiza reka ndabeka ingene abantu bica aka gahimbira nkaka nakwereka akazi kaheze yes Chris 7 never give up sinigira nani kwa jewe nishikiye muri tele tera amazi kavuga genda nuko rero kandi ibi byose nziza urukundo uko ubimbwiye niko byagenze reka maniga hato ni barabarane gusa ntacu ona jewe Imana ko yakinze nzogira ko mbaya mwishu nirizo kwigira
urukundo niko wazitse Chewe gasore babarao kweli. We. ora birahe Ibatse vrema. oya urazi reka manda kuvurukire Ariko rero ucuraba gasore. kuvurukire Mama ya oya urakira bikira mera kuri pataji. urakira Alo, umviza mama George, umviza ndakubwire. Mama George uranimva neza. Mwebwe kumengo mwatekereje mu nce nkuko kumengo nta kibazo kihari kandi kibazo gikomeye. Ubu mwicaye mwatekereje nyene uricaye nyene uratekereje gumye uhandi umwe. Yomba wanje neko ndamubona ntanamwumva ivyo birumva byumvikana. Ndakubwije ukuri ataba madame hirya yejo cyane nzani convocation kandi ubu muno mwanya ndabizi ubu uri mu gasho. Uko nuko ndiko ndakubwira. Nimba mutanze murashobora kumenya uwo ndiwe ndabikubwira. Ibiki mwe mwicaye mwatekereje muri iryamye murayitiro murarironka je nta kirondoma nene uri kurahe kandi umwana ntariko ndamubona oya ye vraiment gerageza mugerageze ko mushoboye kandi mumfashije nanje reka bati ndakora ikintu kimwe reka tugende ku gipolisi basi turondeze none mwe ko mwatekereje tugirembe vraiment biriko hamwe ni manako mwebwe uko ariko mugoma kuna mungorane nanje reka nanje si jewe umviriza reka ndakwereke tugende ku gipolisi turondeze none mwe ko micaye mugatekereza none mwe mwibataro ko atari umuntu uri muhira wewe ubunyene ubunyuru bundaje ndaje ubunyene sawa ubunyene Hama makuru dufise nuko umusore azi kwizina Tazira Babarao yarakora mu gikoni bawuzi irengero ryiwe ipolisi ikaba kiriko kiragira amatohoza kubw'irengero ryo musore ayandi makuru dufise Jojo Namaki Bono kuna lialia we Jojo unali Nani wa Jojo kuka mkani we ni wiki tunambiyagi Jere piti Go wiki Ubuza guti Ndapoe. Sasa Jojo reka ndakubate sibyo none wavuze gute Adagazana kwa mubuza tawe. eka nibyo ugatwara mu buzura biyi Jojo atogaruka je ndabyizeye none uri mubiki none wowe ikiziga ciwe umviriza Jojo nawaje mama nawaje kandi kurane kuko seriyewe Jojo reka kurira gasore mia kwa mia tarudiaga tu hapa nawaje Jojo shakana kujiua hivyo kweli sinatuma yakutiyengera kuko ivyo birumvikana je ngiye kubuhande nukuri kuri Imana yakutiyengera kuri Yesu Chimunza nzomvuga ikije mu muryango Sagiye kwambara ibara ku gasozi nukuri Mana dusenga wewe Yomba wanje Kukura erega saidomera hino umenga fisi kuguru kwicuma akuna bya bikiroho urataho yo none haje genda kugira muri yange ariko ya musimba kwa papa baza mureke kwanza wowe uri kirofu ahubwo uri kijuho oya wano kwije ngatiye mantari mamaradi ya nyoko wewe ingiye mu yango aruha kica n'igifaransa none igifaransa cyawe muri muyiretera hu okay baza murindire rero wowe wavuze ngo nindari muri yange uyo nyene inde mufite
umumenye ndagutorera senkana none nwavuze uri muri yanga vuga izina uyo uronyene ikirofa ari muri yanga ni Saidoni bazumiza wavuze Saido ikinacho ni kirofa mvuga birahino wewe wari kuvuga birahino niyavuze wavuze uya magabo nawe nihenze sinamera nk'icyo kigugu n'ubwanwa umengane usama bin Laden mvuze usama bin Laden raba igitenge wambaye honyene nicamushikanje ukufata nabi bitende babaraho nubonye famba niza akantu kamurafite amayinite ngaho agomba kutwiga ko bari akantu kakabo ubu ni tabuse oya musekane yego ni none ukura musaba cyangwa uri kuramwa oya basi musabe oya bana we nawe oya dutuze musabe ati mfasha none gabufasha ushaka mfasha apana nakataye mbere mu telefone basi apana kugusaba nakataye agusabe aba unyenyekeye agusabye nkuko ntuyimwe ajya gahindiri kahora gakoze oya reka we oya umba unesa cyane nakomboza basi mbere nkuko musabe neza telefone umuntu basi minute cyo nayo norenzi iyo bari je nayo nawe sa cyane usigaye wigira big fito muri none nafite telefone ugiye akajeno gato oya aragwaye yareka kigira ibintu byacu icara ngaho kayitwara icare ngaho aragwaye reka nda ni 69 hani numero kazi kate nawe sa cyane usigaye wigira uyarindira ufite igifaransa kateriveni ndira mu yimvira kesi ngo wala usigaye wigira big fito ba waronke yabo okay rindira 69 sasani reka majambo guti bikombo iki gifaransa 69 katereve katerevende ahantu hazadi witi ego ndazironse reka numva urengeje amajambo atatu wewe habura imwe ntubona ntirakwiye yavuze sosiyete rindire rero habura igiharo kimwe amayinite yanjye aragiye okay witi ni witi ni iki telefone ari butire ukareshewe urakurangije kuti komenga uri kasuku wese cyane abo turahimwa cyane wondekera irasonye irasonye andi yose atatu ayimenyere telefone nindere telefone ya kanemero gashasha kana musubari nikumbuka aho anyita satano reka tunane dijana alo yasani wani gutana ne mani reka yakwije ya majabo oya mwake telefone ya reka ndakarisi muri bande umve yewe ni gasari babarao inde gasoji gaso none uracariyo biriza twewe ndacari mugabo gasoni uzobigira ibanga rero ntuziyo none reka twarakubuze wewe nuko nkambaga ni weye oya ureka arahezera alo yo ntuze bani tena kwisha nanje namanita fise mukhamba yo ntuze gasoji uracariho